Lesson 16. Modals should, to, and had better. Advice modals. A modal is a modal verb is a helping or auxiliary verb which can express ability, necessity, advice, or obligation. Twaravuze ku ma modals aheruka turiko turaba negative form na interrogative, ariko ntitwinjiye ngo tuvuge a modal niki. A modal ni ubuntu bumeze nk'ubu verb usanga buza hagati ya sujet na verbe principal. Par exemple, nshobora kuvuga nti I can play football. Murabona yuko ngahanye turafise can ariko turafise na play ariyo verbe principal. Donc aka kantu kazamo hagati mengo na ka verbe nibwo twita ubu modals. So dufise modals dushobora kwerekana ibintu bitandukanye. Twabonye ability, necessity, advice, obligation n'ibindi. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri advice, uri kutanga impanuro. Should is the most common way to give advice. Yeah, you see example, I failed my test. You should study harder. You should. Yeah. Negative form, young children shouldn't watch violent TV shows. Yeah. Should not, twarabonye kuri negative tufise modals ni should not. Contracted form, ikiba shouldn't. Yeah. Turafise to. It is more formal. Yeah. You ought to wear a warm jacket. Yeah. Negative form ntikoreshwa cane, nikunze gukoresha negative form ya ought to mugira abaho. You ought not to watch TV before finishing your homework. You ought not. Yeah. Turafise akandi ka modal had better. Had better nako karakunze gukora as a modal. But this is a bit stronger. It includes the idea of warning. Something bad will happen if you do not follow my advice. Yeah. Aka had better karerekana donc avertissement. Ni impanuro mugabo yerekana harimo na avertissement yuko ico kintu udagikoze peut-être haja kuba inkurikizi mbi. Yeah. We have an example. You had better slow down. Yeah. You are driving too fast. You had better slow down. Nukuvuga hamwe utagabanije umuvuduko, ndiko ndakwavertisa yuko hashobora kuba accident. Donc harimo ikintu, donc harimo a warning, avertissement kwaka. Yeah. You had better not forget to pay your tuition. If you do, the university will kick you out. Yeah. Donc utayarishe naho ntakurirwa ndavuga nti if you do the university will kick you out. Naho iki kintu ntakurirwa ndakivuga ngaho nkaba nakubare nti you had better not forget to pay your tuition. Nakubwiye yuko harimo wumvemo akaide ko if you forget, yeah,
umenye yuko haja kuba inkurikizi kanaka. Yeah. If you forget. Okay. Turafise aka gahereza. You had better irafise na negative form yayo. You had better not, twayibonye. Hanyuma turashobora kutirwa turavuga ico kijambo cose. Nk'ubunye umwana abajije nyina ati may I go out now? Nyina akamwishura you'd better not. Yeah. Muri make you'd better not go out. Yeah. Donc ahanye harimo na avertissement, peut-être niyaja hanze hari ikintu kanaka, you see? Okay. These are advice models. Should niyo ikunze gukoreshwa kenshi uriko urahanura umuntu, uriko uratanga n'amasuggestion. Should irakora cane. To kari more formal kurusha should, but should niyo ikora hafi imisi yose, niyo imenyerewe mu mvugo za misi yose. Had better ni ikicu kumvikanisha yuko ico kintu kidakozwe. There is a warning. Yeah. Okay. This is the end. Thank you.